turabe noneho ko muriko murakorera ahantu heza, mwebwe murumva muriko murakora neza, murumva muriko murakora neza, murumva muri abayobozi beza, murumva muriko murakora neza, murumva muri abayobozi beza, ko aho muriko murakoreraho hameze neza, nta nzara ihari. None mwebwe muvyifatamo gute? Reka tubanze turabe ubwa mbere na mbere ibijanye n'abayobozi. Muriko murakora neza, muri abayobozi beza, reka duhere ku bayobozi. Mbega iyo wewe uyoboye imitima y'abandi, iyo uri kuritunganya, uri kuriyumvira, ukisuzuma, wumva amabanga ufise uyarangura neza, wumva uyarangura worohewe, unonokewe, umutima uri munda, wumva koko iyo uvyutse ukagenda ku gikorwa, wumva ugenda ubishaka canke wumva umengo bogusuguma. Urumva mu buyobozi bw'imitima y'abarundi, urumva koko hari icyo uterera, canke wowe ku buryo ubona uti jewe ndabona koko ko ibikorwa nkora bigironka inyungu. Mbega ndakubaze wewe urongoye imitima y'abandi, wewe urabona yuko ibikorwa wewe ukora hari ababikuramwo inyungu? Urabona ko hari ababikuramwo inyungu? Sinzi ko icyo kibazo muhora mucibaza. Wewe ibikorwa ukora, urongora imitima y'abarundi, y'abanyecankuzo, urumva ko ibikorwa ukora hari ababikuramwo inyungu? Hari abaza kukubwira bati wewe nk'umunsi wopfa Imana ikaguhamagara ntitwovyemera? Hari abarabikubwira? Urumva ko wewe inyungu y'ibikorwa vyawe ishobora gutuma hari abavuga yuko umunsi Imana yoguhamagara batokwemera, bo gukurikiza ibisabisho byinshi cyane, kubera ko kukubona bituma baronka inyungu nyinshi. Ibyo hari ibyo wiyumvamo, hari ibyo byibura abandi barakubwira. Mwebwe muyoboye imitima y'abandi mu madini yose, nimba atabarabikubwira canke nimba nawe ubwawe utavyiyumvamo, ni ukuvuga ko mu burongozi urimwo kuyobora imitima y'abandi, ni ukuvuga ko hari ikibura. Reka noneho turabe kugira ngo dukosore, ntitwirwa tuvuga vyinshi, reka turabe ingene twokosora. Ubwa mbere na mbere mu byo dufasha kugira ngo dukosore, nuko mwebwe muyoboye imitima y'abandi, ibikorwa byanyu bituma abandi babikuramwo inyungu. Muravyandika yera? Ico ni cyambere, ibikorwa byanyu bitume abandi babironkamwo inyungu. Ico ni cyambere kugira ngo ube umurongozi mwiza w'idini, mw'idini. Ibikorwa vyawe abandi babironkemwo inyungu. Icya kabiri,
kuba umurongozi mwiza mu idini, abo urongoye babikwereke, babigusigure, babikwereke, abo urongoye babikwereke, abo urongoye babikwereke, babikubwire, haba mu mvugo haba mu ngiro babikwereke. Kuba umurongozi w'idini, kuba umurongozi w'idini ni ukuba akarorero, gutanga akarorero, kaba akarorero. Wewe urumva koko urakarorero, urumva urakarorero. Kuba umurongozi w'idini kirazira kwikunda, kirazira kwikunda, kuko ubaye umurongozi w'idini ukwikunda uba ugiye kubiri n'ibyo Yesu Kristo yagiye atwigisha muri Bibiliya, n'ibyo abatumwa bose bagiye bavuga, uba ugiye kubiri navyo. Kuba umurongozi w'idini kirazira kwikunda, na cyane cyane ko n'Imana yatubwiye ko muri ya mabwirizwa yayo yaravuze ati hari ibwirizwa rikomeye cyane, n'ibwirizwa ryo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wewe nyene, ibwirizwa ryo gukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Ibyo murazi ko hari aho byanditse, kandi namwe muba mubivuga iminsi yose iyo mwigisha abo muyoboye. Ni ukuvuga ko byari byaragaragaye neza ko ukwikunda bizibira ububasha bwose woshobora kuraba kugira ngo abandi bakumve. Ubuzibiye ni nk'uko ubushize ikintu kimeze nka parava imbere yawe, nk'ikibaho woshira imbere yawe kugira ngo ntibongere kukubona, abo urongoye ntibongere kukubona. Ukwikunda ni ikintu kibi cyane. Ukwikunda niyo soko y'ibibi byose dufise mu isi. Kwikunda, intambara ziba mu isi, ibi bya terorisme zivugwa, inzankano mu miryango, inzankano mu madini, inzankano byose bituruka ku kwikunda. Kwikunda ni ikintu kibi cyane. No mu rugo, muri famiye, umukenyezi cyangwa umugabo umwe muri bo yikunze, ni hahandi umuryango urasambuka. Ukwikunda ni ikintu kibi cyane. Wikunda ntacyo ushobora kumarira abandi, ntacyo ushobora kumarira abandi. Ukwikunda ni ikintu kibi pe. Ari nayo mpamvu noneho nkuko nako ndababwira nti uyobora idini cyanye muri abarongozi mu madini, mufise aho muserukiye mujejwe imitima y'abantu, kirazira kwikunda. Umuyobozi w'idini ashira ineza y'abarongoye imbere, murabyandika. Umuyobozi w'idini ashira canka abarongozi mu idini barongoye imitima y'abantu bashira icambere na mbere ineza y'abandi imbere. Umurongozi mu idini ineza yiwe iva ku bandi. Umurongozi mu idini ineza yiwe iva ku bandi, ayihabwa n'abandi. Umurongozi mu idini ni indorerwamo, ikirore c'abandi, ikirore ca mugenzi wawe. Umurongozi mu idini uwo ari we wese utegerezwa kuba ikirore ca mugenzi wawe. Ni ukuvuga yuko mugenzi wawe yimenya, akwibonamwo mu kirore wewe. Wowe umubera ikirore, umubona ikirore akaca yibona muri wowe. Kandi nawe kugira ngo wimenye ukisoma muri mugenzi wawe. None wewe uri ikirore kibona cyangwa warazimye? Ibyo ntuvyibaze.
koko uribaza yuko umugenzi wawe musangiye idini uribaza yuko akwibonamwo, canke wewe uribaza ko wewe umwibonamwo cyangwa kwibonamwo? Wowe uri miriwari yiwe, nawe akaba miriwari yawe. Ibyo niko bimeze. Mbega ndiko ndibaza nti nshobora kuba mvuga ibintu mutari ko murumva neza. Kumva ko wewe uri ikirore cy'uwundi, murumva icyo ari cyo, ukamwibonamwo nawe akakwibonamwo. Wewe uri umurongozi, urongoye imitima y'abarundi, urongoye imitima y'abandi, urumva abandi bakwibonamwo? Nawe wibaze aho iyo uri kuragenda cyangwa uhagaze, urumva ko uwundi mupastori mugenzi wawe akwibonamwo? Canke nawe waraba uko umubona ariko aragenda ukumva umwibonamwo? Wa wundi ati urakunda mugenzi wawe nkuko nibikunda wewe nyene. Muriko murumva ibyo ari byo? Urakunda mugenzi wawe nkuko wikunda wewe nyene.